intsinzi yacu si iyo kugwa, ahubwo niyo kuvyuka buri gihe iyo tuguye. Kwiga udashishoza ni ivy'ubusa. Gushishoza utiga navyo ni bibi kurusha. Simpiga kumenya inyishu, mpiga gutahura ibibazo. Iyo amajambo atakigira insiguro, abantu baratakaza umwidegemvyo. Ntukiteho kubonwa kwawe, ahubwo wiga gukora ikintu kiboneka. Raba neza ko ivyo usezerana bishoboka, kuko amasezerano ni ideni. Ivyo twaciyemwo vyose ni itara riri ku mugongo wacu, rimurikira inzira twaciyemwo. Uwushaka kugira ico akoze, ahiga uburyo bwo kugikoramwo. Uwudashaka gukora na kimwe, ahiga ivyo yisiguza. Iyo umuntu ashonje, vyiza womwigisha kuroba hakumuha ifi. Uramubwira akibagira, uramwigisha kumviriza, umubeshaho akiga. Iyo ukoze ikintu icari co cose, menya ko uzobona abantu bakugwanya, bashaka kuzokora nk'ivyo nyene uriko urakora, abashaka ibitandukanye n'ivyo vyawe, na benshi muri bo badashaka gukora ikintu na kimwe. Icizere n'umuco w'ubwenge, kugira utandukanye ikibi n'iciza. Benshi bahigira umunezero mwinshi aharengeye umuntu, abandi hasi, ariko umunezero uri mu rwego rumwe n'umuntu. Kumenya ko umuntu azi ivyo azi, no kumenya ko umuntu atazi ivyo azi, ubwo nibwo bwenge nyabwo. Kubw'ijambo rimwe umuntu afatwa nk'umunyabwenge, ariko kubw'ijambo rimwe nyene umuntu afatwa nk'ikijuju. Ikibazo kiri mu bantu, nuko birengagiza umurima wabo mu kuja kubiba imirima y'abandi. Umunyabwenge aribaza muri we igitera amakosa yiwe, ariko ikijuju kikabaza abandi. Ntutinye kubaho utazwi n'abantu, ahubwo tinya kubaho utiyizi wewe nyine. Umunezero uri muri vyose, ugomba kumenya uko uwukuramwo. Igikorwa gikomeye ushobora gukora, ni ukubaho ubuzima bw'indoto zawe. Turabavukanye muri kamere, ariko turi abanyamahanga ku ndero twahawe. Ufise ububasha bukomeye ku buzima bwawe, no kumubandanya gusharika n'umuntu n'umwe iyo ivyawe bitariko bigenda neza. Ubuzima mu vy'ukuri no gutera tuja imbere. Kuba umugwaneza ni ugutangurira muri wewe nyene, wiyumvira ico wokorera abandi. Ivyo nivyo bishikana ku nzira y'ubugwaneza. Bisaba vyinshi kugaburira abo muri ku rugero rumwe, kuruta abagowe 10. Ni ugutangura kwikosora imbere yo kwipfuza gukosora abandi. Kamere gatuma abantu baba bamwe, ariko ubuzima bwo butuma batandukana. Korana ubugwaneza, ariko ntiwitege gushimirwa. Gushima bizana umunezero ndetse no mu bukene, kudashima bizana ubukene ndetse no mu butunzi. Uhuye n'umuntu w'agaciro, higa kumera nkawe. Uhuye n'umuntu ataco ashoboye, higa muri wowe ibibi umubonako.